iyo umuvyeyi yibungenze n'umunezero udasanzwe kuri we n'umuryango. Iyo ariko aregereza kwibarukanaho bikaba umunezero kurusha. Ariko rero iyo bitagenze neza nk'uko yari yiteze, nk'uko umuryango wari witeze, umwana akitaba Imana ataravuka canke ariko aravuka, ni umubabaro mwinshi cane kuri uwo muvyeyi yari amwiteze, bigatanga n'igikomere kuri we kidasanzwe. Ariko rero ikibazo kiraha, mbega inshuti n'abagenzi iyo begereye uwo muvyeyi yabuze ico kibondo bariko baramuremesha, boba babikora nk'uko bikwiriye canke hari amajambo bavuga canke bakoresha mu kubwira uwo muvyeyi yabuze, bigasanga biriko biragura noneho igikomere yari afise? Nivyo tugira tuganire. Umutumire wanje rero jewe ndamuzi, umama w'ubwiza adasanzwe, umurundikazi, je ndamuzi uko yidondore ku bakunzi bacu kukara. Ego murakoze cane, nitwa Ariane Habimana, ndi umumama mariye, mfise abana batatu babaho, mfise n'abandi mw'ijuru badusabira. Hanyuma ubu unye ndi mama w'ufoye, maze igihe kishika umwaka ni ndiko ndakorera mu rugo rwanje n'utuntu twiwanje, après avoir passé imyaka irenga 10 muri humanitaire. Murakoze. Umutumire wa kabiri jewe nababwiye ko ndamuzi, umurundikazi mwiza, namubona baba bambwira ati ico gikarato gikura hehe cyangwa bari beza cyane, barundikazi shani beza n'ukuri. Reka ndamwakire naho ngaho. Ni sawa Pamela. Umeze neza? Ego. Amubwire abakunzi bakunda cyane. Urakoze. Ego, nitwa Irakoze Naomi Leila, ndi mariye, hama mfise abana babiri bariho hamwe n'uwundi umwe yitavye Imana, hama ndi umuririmbyi, hama maze umwaka hafi imyaka 2 ndi mufamo faye nanje nkorera muhira, muga nkakora n'ibindi biraka hirya no hino. Wow. Urumva yuko nanka kuvuga ibintu ntafise les preuves. Rero nagomba tudatevye nababwiye yuko no musi tuza kuganira bivanye n'intangamarara navuze, aho umuvyeyi yibungenze aba ari umunezero cane, hama ariko aregereza akaba umunezero urushirije. Mugabo iyo bitagenze neza ugasanga umwana aritavye Imana akiri mu nda, bityo twumva ngo ama fausse couche, canke gasanga aritavye Imana ariko aravuka. Nivyo nababwiye birababaza umuvyeyi cane, abamwegereye. Mugabo rero ugasanga abantu bamwegereye ngo bariko baramuremesha, mugabo ugasanga bariko baramfonsa rero ca gikomere mu majambo bariko baramubwira. Rero mu gutangura rero reka mbega kenshi bacita deuil périnatal, muraza kutwihanganira mu gifaransa, murazi ko hari amajambo mu gifaransa bavuga ugasanga aragoye kuvuga mu kirundi, ariko muraza kutwihanganira tube dukoresha iyo deuil périnatal nico nyene. Alors Madame Ariane, mwatubwiye ko mufise abana batatu, mwambuze mwanasurinye ko ari ubu abo babaho, murize muvuga ko ari batatu nuko bahari n'abandi batashoboye kubaho, kandi Imana ikomeze kubahezagira aho bari. Yego ntashaka kumenya deuil périnatal mbega ni iki, mwayivivye gute, byageze gute mu majambo make? Ego murakoze. Deuil périnatal, OMS irafise ingene yashimye kubisigura, bo bavuze bati ni kuva kuri 22 semaines d'aménorrhée gushika kuri 7 jours révolus. Ariko kuri jewe ku muvyeyi nibaza ari we wese, deuil périnatal ni igihe cose ubuze umwana, uko abangana kose, afise indwi imwe, ukwezi, afise imyaka ingahe irenga, uko ariko kose
ni épreuve idasanzwe umuvyeyi araja face à un deuil périnatal hanyuma uko umwe wese ayiviva bigenda bitandukanye na personnalité y'umuntu n'ingene abaye soutenu mu kibano ingene ashigikiwe mu kibano eka n'amajambo yumva hirya no hino aremesha canke ataremesha byose birafasha birajamwe mu bifasha canke bituma ashobora gukira n'ingoga canke akabibandanyana igihe kirekire ariko je tiens à souligner novuga ko le deuil usanga kenshi ari ikintu camaho kandi ntawo kwamvura umuvyeyi qui reste constamment muri deuil ariko rero turamaze kubona abantu bipermeta 2-3 années après kuguma bakubwira yandi majambo ego mwebwe mucagaguye yari umwana wa mbere byagenze gute mwarabuze mbabarire si ikintu kiryoshe ariko icandyoheye gutumira abana bavyeyi nuko barakize umuntu ntakira uwo yabuze ariko urahagira umwanya ukamera nk'uvyibagiye ukabandanya ubundi buzima yari imeze gute ego naho turiko tuvuga ibijanye n'ibigandaro nituza kugira emission yo kugandara reka dutwenge kuko Imana yadufashije turabirengana ego jewe imbere yuko hari uwapfuye turamuhamba yapfuye ku mezi 8 yagomba avuka yasigaye amezi 3 d'ailleurs hanyuma yari uwa gatatu imbere y'uyu wa gatatu ego donc ari hagati y'uwa kabiri wanje n'uwa gatatu mugiye imbere yaho naho nyene harabaye amafausse couche mugabo ibyo reka tubireke reka twiconcentre kuri uyo yapfuye tugashobora no guhamba yarakomeye yari umuntu akuze afadika byashitse ngiye kwa muganga muri consultation isanzwe nari umwanya wanje wo kugira consultation wari ugeze hamashitse comme d'habitude umva dutangurira kuri échographie hanyuma umuganga aragira échographie d'habitude échographie yiwe yamara iminota itarenga 2 canke 3 gira échographie silence mortel échographie imara iminota 5-6 muganga nkamuraba ntambwire ikintu na kimwe hanyuma nagize Imana quand même umuganga ngira yarazi yekararondera amajambo ambwira carambira ati uheruka kumva umwana akina ryari ntiganejo n'uyu munsi namye ndamwumva ati naje ariko arakina ati oya umwana ntakiri muzima yarapfuye umubiri w'umuntu urafise mécanisme de défense si urosha bakubwiye ni nk'umuntu avunitse ukivunika le choc ntushoko yumva kuko iyo udushoka twiyumva ucupa n'ububabare donc ubanza ucaja muri état novuga mort ubanza kuba paralysé umuntu barashobora kuvuga yuko ngo buryo nyene bakuraje narakimwego donc iyo nkuri ikorotse gutya ni nka bombe usigara yumva ati hari bombe iguye bashihitanye nde alors que peut-être yihejeje guhitana wewe nyene tu ne sais pas umva le cerveau iramera nk'iyibaye éteint ikaba éteint en l'espace de quelques secondes jewe nasanze umwana yampfiriye mu nda abaganga ntibigeze bamenya iminsi yari amaze apfuye hanyuma canicara ngaho ndahamagara biwacu nuko kuntera imiti rero kugira ngo bige ingene bamusohora nsubiye inyuma gato hari ukuntu iyo umwana niyo yamaze igihe apfuye canke yamaze iminsi apfuye arabuja mu kubuja en fait c'est le corps yapfuye ija ugiye ino igindi no ugiye hari igenda hariya parce que umwana nyene urumva nta buzima gifise agiye ugiye ijya muvuma rero wumva umenga ari karabuja nico gituma umuvyeyi adaheza ngo yiyenkete mugabo j'avais des signes nari mvimvye cyane il se peut que noba nagize prééclampsie mugabo les médecins ne se sont jamais prononcés dessus kuko ibipimo byanje apahama ntivyari bimeze nabi rero ncanja muri iyo phase yo kurindira ko bamunkuramwo Dieu merci plus de 24 heures plus tard mugabo yarashoboye kumvamwo intact atawahimbaguritse Imana ishimwe nashoboye kumubona ndamuterura yego murumva wa mbere umugeste byagenze umutumire wanje wa mbere ngene byagenze yereka twakire wa kabiri nawe byagenze gute warabashije muri ivyo bintu watubwiye ko ufise abana babiri n'undi yatashe
byagenze gute mu majambo avunaguye iyo deuil byagenze jewe nabimenye harasigaye indwi zike kugira shikane neza 9 mois harasigaye nk'iminsi shitse muganga umuntu amenyeye kugira ama ecography dingaho urumva uko umenyera kuja kugisha ama ecography umengo hariho n'ahantu uramenyera kubona aho umutima uri kurakubitira kuri kajya kantu uvuga ati hajya hari umutima nawe utabubizi forcément mu mutwe urabimenyeye umuganga ndabona yuko arikagira ecography naniteze yuko tumarayo umwanya munini 5 minutes cyo dusohoka araraba we yaguma avuga amazi arakwiye umutwe akanadgira n'utu blague imbese umutwe wande no wawe canke no papa wiwe mugabo akaca aguma asubira mu ivyo nyene je ka kantu ko kuguma mbona umutima ntako ndabona muganga acavuga ati hari ikibazo ati umwana umutima ntukubita umwana yapfuye ubwo nyene kujya madame Ariane yabivuze naciye nja ahantu bwati nta signal nimwe ari mu mutwe qu'est-ce qui se passe nakumwe n'umushinga ntaye wanje weca ndamuraba umuganga yatubwiye ati sinzi umwanya byabaye ko nta na kimwe nzi arambaza wiri umeze gute ndambwira ati generwe ku kazi nahaguruka nge muri toilette cange gutora ikintu muri bureau kanaka ntiwigeze wumva umerewe nabi ntiwaguye nta kintu na kimwe rien de tout ça hama acambwira ati okay uze kugendera kwa muganga ahandi muri hospital yari yose ubahe iki gipapuro hama aza kuraba ingene bigenda uwo mwanya sinashotse nja kwa muganga numva umengo nkeneye kwanza umwanya wanje ntahuri ibintu qu'est-ce qui vient de se passer hama mu nyuma turaja kwa muganga bacatugirira ikintu cyitwa monitoring baragerageza kuraba kujya Ariane yavuze ati ubu hari igihe umva umwana abujije ukaza karabuja muri iyo monitoring rero waza wumva akantu kavuze niwe ngo ugasanga bati oya siwe kucyo onye hama ego ni mode utabuzi ego kuko nta numwe akweduka kuri ivyo bintu ko bishobora kuhaba hama je ari n'umwana wa mbere urumva ubugiye muri mariage uzi yuko byose biri yaki uzoshika muvyara abana bibandanye kandi nibaza ko nibungenzi nka yarafise nkameza ngaho igihe yapfa nagira amezi 8 nagira nshikana y'icenda yarakuze wamaze kugura ibintu byose nanahejeje amazina urumva ego amazina ubu yafise vyose wahejeje no kubona nimbaraga kanzu nimbari ipantaro waje kumubona ayambaye byose byagiye mu mutwe ego kwa muganga rero cabacandagenda barambwira ati ko mutarigera wibaruka ari rya mbere ntitubwira tukugirire césarienne kuko bica gusaba ikindi gihe cyo kurindira kugira ubanze ukiri gikomere reka turabe ko utovyara par voie naturelle navyaye umwana agiye gusohoka maze umunsi hafi kwa muganga babanje kurindira ya 24 nyene umva uba warushe uba washavuye uburi utanguye gushwana none habuze iki kugira mu bikore umwana asohoke none n'ubundi katahari aussi ntamuciriye mu bufise na espoir ko umwana ashobora kubiva ko bihenze ko akenze igumaho gushika oya umva n'uwo mwanya agira urumva uraca muri ivyo bise byose urababara urashapura mugabo kagumana indani mutima nza kuvyemera ndabibonye yuko ari byo naje nari nasavye umwana agasohoka muze kumumpa ndavyirabire ko ari byo effectivement baramumpa ndamuterura ndamenya ko umwana na nyina adahari Madame Ariane urambere hejeje kumenya iyo burumbi umwana namuteruye agihari nuko wari ubyiteze uratashe muhira nkamwebwe abavyeyi aho waruti byari bimeze gute ubwa mbere hari ikintu usanga kigoye sinari bwamenye n'ibyo ndimo kuko sinamenya nari muri flow d'émotion nari
mu bishobisho byinshi bitandukanye ntashobora kumenya ati ndashavuye ndababaye byose byari bivanganye. Donc ndashavuye nshavuriye abaganga, nshavuriye le monde entier, nshavuriye Imana yamunyatse ko iki yamumpaye kugira imunyake, nshavuriye isi yose. Yego umva utashe muhira ya Rovide waraguze twaduhuze umwe ko yabivuze, berceau irateguye, ndashika muhira ntangura gushaburira n'izo mpuzu niyo berceau. D'ailleurs naciye nsaba yuko babinkurira mu cumba byose barondeyo bajana, sinkeneye kubibona. Donc ngira yari mécanisme de défense yanje kuko sinari bwaronka umwanya wo explosa wo guturikisha. Ndi kwa muganga sinashoboye no kuronka umwanya wo kurira. Burya rero aho ikintu nabonye mu Barundi biragora ko turira, peut-être ngira ni education twaronse canke ushaka kurira ugasanga aguma yihotena bijya navyo ni si byiza. Ushaka kurira narire gusa hari ukuntu umenga urize umenga tu n'es pas fort canke sinzi mugabo ifare kurira. Je rero ndi muri za espèce z'abantu bashaka kwerekana ati ndashoboye ndi forte ndashaka kwigumya isusa mugabo harageze ngeze muhira. Urabona kwa muganga abantu baba baza babaraba birafasha kutaguma wiyumvira byinshi. Muhira rero naho abantu baza baraza ruswa muri deuil mu kigandaro wowe uburi wenyene ruswa batashe naraduka nkarira nkakoma iyo nduru nkabaza Imana byagenze gute. Bwa mbere naritaka ishavu nkavuga ati byamvuyeko n'umubiri wanje utashoboye kumufata neza umwana kugira yidevelope neza. Amashavu yose nkayitako nkiyumvira ibintu byose ndabona narafunguye byo bavyatumye apfa. Donc nkaheza kwitaka ishavu, mpejeje kwitaka ishavu nkayitaka umushinga nayo wanje nawe nkamutaka ishavu kuko iyo mushitse mu rugo muhuye n'ibibazo nk'ibyo mutazi umwe wese ingena gera ingorane zimushikiye. Hari igihe umuraba ukabona umenga ari tranquille ukamenga nta vyamukozeko kuko wewe afise iyindi mécanisme de défense yiwe. Abagabo cane barakunda kwienferma kuri bo mugabo barababara cane ntibabitwereka. Harashobora no kuba peut-être ari muri mood it's too much birandengeye, il faut que cette situation s'en aille. Madame nawe ba emotive batwebwe ugasanga ushaka gufate les câlins muyago uwo mwana mugo ugasanga ntibije naturellement, peut-être kubera utaramenya kujya kuntu réagissa nawe nyene urumva muba mwiga kundi gushasha kuviva des situations en couple mutari mumenyereye. Sinzi ko murabona iyo tugiye mu kigandaro ahantu je musanzwe iyo ngiye mu kigandaro mbashaka mve yo mbajije ati byagenze gute kugira urya muntu apfe canke wapfuye byagenze gute. Mu mico y'Abarundi sinzi ko mumaze kubibona tugiye kugandara bakarinda bataha batabajije byagenze gute. Ariko ico mwomenya cyo muri kujya gutinya ko kubaza ingene byagenze wapfuye byagenze gute, hari urundi byashikiye abarindiriye mu mubaze kugira asohora ikiri ku mutima. Iyo rero ahuye n'abantu baguma bamuraba nawe baraba biramuremera kurusha abaremerewe abarindiriye uvuga ati zana ndaguture mbaza hamavuge. Hari n'abandi batariyagise uko bataba bashaka ko bababaza barindire bivugire bonyene. Je rero nari muri iyo kategori sinumva gituma woza kugandara ntumbaze ingene byagenze. Nico cyambere numva wumbaza kugira mvuge ifare ko nguma mvuga. Jewe rero muri processus de guérison yanje harimo kuguma mvuga je voulais en parler. Sinzi gituma mu Barundi turabigira tabu, turabigira ikintu kitavugwa umuntu yapfuye. Nidushaka kumuvuga izina hageye hoho kuba ari umwana atigeze avuka heme, donc aba usanga bapfuye bari mu nda turatinya no kuvuga izina, turatinya tuguma turondera ikintu umega senepi umuntu umega ni objet bire yabayemo. Ico gituma turi hano bakunze kugira ngo bugurure imitima kugira ngo bakize ibyo bikomere tuvuge nyene bidahora bivugwa nyene. Ego ariko biri très important, birakenewe cyane yuko uwo mwana tumuvuga yarabayeho naho yapfiriye mu nda atari bwasohoke atari bwa aje kwibere afungure
yarabayeho kuko ubuzima bw'umuntu ntibutangura urya mwanya arize, butangura urya mwanya umwana Imana yamushize mu nda mu minsi yiwe ya mbere akiri ovule. Hanyuma jewe muhira nyene nabibayemwo, abantu baraza bakandemesha, le soir niho haba hari ikibazo cane, yo niho twubeje nyene, fallait que je pleure. Ariko icatugoye hanini ni beaucoup plus abana twari dufise, abana bakuze, urumva dufise abana babiri bakuze, baratahura, barambonye ndatashe, nari mfise inda mvuye kwa muganga, ntashe ngaragara, tumubeba arihe, tunoneho ko ari kwa muganga bari batubwiye ko ugiye kuzana umubebe agiye kuvuka, none umubebe arihe. Donc wewe nturatahura ibyo urimwo, utangura kwiyumvira ingene wishura babana mu majambo abereye, utabaremeka burya buremere, kuko n'uburemere cyane kubivuga bijya bintu, kubibwira umwana mutoya adashoka atahura no kumuremereza psychologiquement ou émotionnellement, uba uri kumuha umuzigo. Jewe niko ndavyumva. Donc il fallait ko mvuga ati umwana byagenze uko muganga yasanze atagihema, yapfuye, tangure kumbaza nabi ibibazo byakugendeye gute wewe, none ntiwashoboye kumugaburira ronka ifungurwa zimubere. Ibyo bibazo ni byinshi cyane, mukababwira ati reka wunduhuke, tuzoza turabivugana au fur et à mesure. Mugabo ushitse muhira muri monde yawe les quatre murs, urexplosa carrément, utanguye kwiyumvira ko byabaye, c'est la réalité byabaye, tu exploses, urexplosa en 1000 morceaux, ibibazo bikakubana byinshi, ukaja no muri déni, donc washaburiye le monde entier, ukaja no muri déni ko bitabaye. No kubwira Pame na Leila, peut-être Leila ngira arica biziko ko gushika umunsi tuja kumuhamba tuvuye muri morgue, nari nzi ko dusanga hema imaze umwana bajanye muri morgue, ukibaza ngo nibamusohora bazoba hema. Urumva ko ubugiye ku yindi mesure ya depression, ego ubutangiye no kudeprima carrément. Mami wewe uratashe uyu unye urumva ko yari hagati umwana hagati wa kabiri n'uwa gatatu, wowe n'umwana wifura wari witeganye gishika, wa wundi wavuga ati iyi indoto yanje ndamwibona mu mbega n'agakobwa arazoza gasa nanje, kugira n'abaganga baturyohereza akakugira ati umutwe ibikinoke. Uramenye ibyo bintu, uratashe haciye umunsi wose umerewe nabi, ushitse muhira, est-ce que kugira ngo umuntu wese ariko araturaba yo baraciye hano hantu yitora ibaza ngo ni jewe unaravumwe nyine ngo byashikiye umunyamikoshi, Imana ni nkunda, ugomba umuntu bakunze kukaye umuntu ariko arabakigana hino kiganiro ndashaka kire biciye mu wundi muntu abonye nawe yaciye muri ibyo. Urashobora gusanga n'uwo ariko aravuga yaciye muri mu biri pia gusumba uko wabiba. Ntashe aho twita mu bitaro, abaza kundaba wasanga bashaka arambwira nanje narabibayemo, ugasanga abo mama bakuze baba nanje narabibayemo, nje byaye ku bana batatu, baba mama muhura iminsi yose bati mugabo umutwe wanje ntibyarezona kuko nabandi okay wewe cewe nanje biko biba kuri jewe rero sinkene kumbwira ibyawe muri no mwana ntaco kuramfasha. Ntashe kimwe nasanze impuzu z'umwana zose bazitwaye, cansanga mbwa hari izo nari narabitse mu cumba iwanje, yego atanumwe abizi abamama bose bari shure bagenda kugira ngo hari izo nari nabitse, ibyo yari yabipigishije nta numwe yabimbwiye, nta na hamwe. Urumva izo zindi bazitwaye, urumve ndatashe ikintu ca mbere nkora nari muri okay turabe za mpuza aho ziri, kuko numva umengo foko ndazibona, hama mu mutwe nshireho yuko uyu mwana nta uhari, nta mwana je ntahanye. Urumva muri uwo mwanya ku ruhande kwibaraza batanguye inama yo kugira bazomuhambe. Ubwo nyene mu mutwe je ndafise umwana ngiye guhamba jewe, urumva mugabo nkevita kubitebako, kuko navuga ati ibi fuko mbanza kubirengana kwanza, niyo anterima ndabe ko nzoyijamo bizokunda. Hama haguma haza abantu mu kiriyo, rero kugira ndi muri yo extreme ico nkora ndavuga gose
nkagutera inkuru zindi apana kugira ntuze muri iyi suje yanje muri no mwanya ntariko ndatora neza ndiko ndayijera sinshaka ko tuyinjiramo kujya hariya navyo ati jewe mbaza ndakubwiye ingene vyagenze je ndaza nkana kubaza abana bawe barakomeye ntejeje kuvura umwana wa wishumuye ibaze muraje mu kiriyo ikibazo mu bana barakomeye ndibuka ari umumama yaje mu kiriyo afise umubebe ko yari yabuze bamusigaranye nukuri yaje ikintu cambere ambwiye ndagusabye igongwe ko nzanye umwana nabuze umwana ndamusigira ndagusabye ndamubwira ati nta kibazo ntibishika birashika mugabo yarumva apfuye neza nanje nari muri ntibisanzwe birashika hama uwo mwanya wose abantu batashe naca nguma mbaza ibibazo umugabo none urababaye kurya ayane yavuze ati ntitujere ibintu kumwe urababaye we kumengo nturukuravuga biki nibiki uwo mwanya niho naronka umwanya wo kuvuga nkamubaza ibibazo nawe bibaza umwana hari ico yabuze no afise ikibazo kanaka gutyo onye nawe ari muri arababaye ariko aragerageza kujera ivyo bintu vyose bamubwiye ko umwana yapfuye hama umudamu nawe niwe umubiri we waciye muri ivyo bintu vyose aca yumva umengo ari responsable na mental yawe amerewe gute muri no mwanya be abantu ntibarakora muruhisha ndamuprotege mugabo nawe indani harimo umubabaro atari permeta guserura akaca ahora akabika akavuga ati oya bizogenda neza urumva nagiye kwemera nagiye gutangura neza deuil umwana twamuhamvye umunsi kuri antenne mbona bashize ko amakaro gasima ko hejuru niho aho niho narize ijya mbere kuko aho niho navuze ati rega vyantu ni vya vrai umwana hajaragiye aho vya vrai ndasize umwana jewe ndatashe ndasize umwana ku mpanda hama nagiye gutangura kurira abantu bose bagiye ivyo vyaheze vyose aho nabandi jenyene muhira umugabo yasuye ku kazi kacu usanga aho rero niho ndiko ndapermeta ayo emotion yose gusohoka buke nkaca utangura kwiga rero kubaho gushasha mugabo ntuza kubaho uko wari ubayeho imbere yuko usama iyo mbanyi kuko hari abantu bakubonye ufise iyo mbanyi hariho abantu bumvise amakuru yawe hari n'uwakubonye ufise imbanyi atigeze amenya inkuru n'imwe yuko wabuze wewe ahubwo azi yuko akubonye abonye ntayagifise félicitations donc ivyo vyose urumva aho waba utanguye kubaho rero muri bwa buzima bundi je ntari nzi ko bubaho yego mubwiye ati umwana yaratashe nico gituma ubugabasha kwipermeta kuvuga ngo félicitations utarajije umuperereze biragoye gose yego uratashe wowe ukame murumva ushaka ko umuntu akubaza hari abantu baje bariko kwa kundi dufise umugenzo mwiza wo kuremesha abantu boba barabikoze neza nkuko wari wivyibaza kubera hari igihe sinzi abantu ngene dukozwe wamusanga umengo turafise ico tuvuga hariyo commentaire hari ijambo tutegereza kuvuga ugasanga ibyo bintu uvuze bivuze mu mwanya mwiza canke n'uvuze ibikenewe byamfonsheje wa muntu abantu mu kibano byagenze subiye inyuma gatoyi nka un peu comme Naomi nanje nararonse muri iyo periode abantu benshi que je ne soupçonnais pas ko baciye muri ivyo bintu bimwe batavuga donc nukuvuga ko muri kino gisagara cacu turazi des mamans babiciyemo byapashije incognito yego byapashije incognito ntitubivuga biri tabu ama commentaire que j'ai reçu menshi yari ntaco muzoronka uwundi muzobyara uwundi ntaco kizima mufise na tujya tubiri muraba murashumbushwa n'utwo tubiri donc ruba différemment ya Naomi we yarakiri wa mbere ariko ikintu twibagira nuko atamwana remplace uwundi ego muri mécanisme de défense y'umubiri canke muri envie de guérir les parents le couple yashobora gushaka uwundi mwana sur le champ c'est vrai
muraza kumuronka mugabo l'enfant qui vient ne va pas remplacer uwagiye jamais mugabo muri mental hari igihe ubumenga aje ku remplacer uyu et d'ailleurs amakosa imwe nigeze ku nibaza ko ari kosa naho ntari umu psychologue ni abantu bitizina ukurikiye wapfuye ego burya je sinibaza ko bijya bintu bifasha gukira mugabo ngira aba psychologue umunsi mwaronsa akaryo kuyaga naho ngira bazodufasha ucumenga uyu mwana muje kumuduplikamwo ujya donc muje ni copie yuriya yapfuye mutashatse kureka gende donc mushaka musuye kumubona donc ntiyapfuye kuri mwebwe mushaka mumubone muri uyu kandi nibaza ko bikora ko ku mwana yavutse mubibayemwo gutyo nkuko umenga ni wa undi yapfuye ari ngaha biramukora ku uyu muzima sinibaza ko anagira na personnalité yiwe yidevelopa comme il faut ariko ico naco ndakizi ko kinini sinohateba ayandi makommentaire yari genre mbega kubigize birebire murabona aya statut WhatsApp yacu murabona ukwezi kuraheze ukandika un mois après tu restes toujours dans nos cœurs 2 mois plus tard une année cyangwa quelques mois après akakubona ugiye ku gatombe aho bamuhambye d'ailleurs ikintu cyo guhamba umwana wawe ni ciza cyane kirafasha no muri les mamans qui n'ont pas eu l'occasion yo kuja guhamba abana babo urabona ko le processus de guérison iteba igoye c'est très important yo kuja guhamba ukibonera yuko nawe byaheze kunya nyene nawe umebize ati burya ndatasha tawe ntahanye ego donc kabona wishiye kuri statut yo mwana wawe cyangwa wevutse des moments après cyangwa uravuye y'Imana ati merci Seigneur ko wankijije naho c'était dur ndashima c'est une grâce quand même ko nananje ntagiriye ko nkaje personnellement narahatswe gupasa donc ugashima bavuga ngo inda izwayiraye ego donc kuri yishimira ukaza kumvaga commentaire un des commentaires qui m'a laissé sans voix donc hari igihe bababwira bakubwira amajambo le cerveau n'a peu plus en contenir higaci yihoje tugasigarura twega ngo mbega none mwibaza ko wewe yere bwabuze bakunzi bokukaye ijambo abakunzi banje baramaze kumara iyo ntwaco goje uko nyene uyuvuze ngo bakunzi bokukaye kabiri tuba tuzi twashabuye wibaza ko iwaciye muri ivyo wenyene rega umwana si wamubuze wenyene ngura bigize birebire timuka muri kigongo ndabuze n'ingene ndagushaburira ufite ça dépasse même l'envie yo kumushishura ucu twenga gusa ukavuga ati ndakubabariye ntuzi ibyo uri kuravuga kandi kenshi usanga biriko bivuga umuntu atigeze abibamo atazi ikintu na kimwe kuri ego wewe bakubwiye nayahe majambo nk'abantu bariko baragufasha bibaza ngo baragufashije yoba yaragukoze ku mutima akavuga ati ibintu n'ibiki wari ushaka no kubwira abantu ati ibyo bintu hagarika ego hariho ijambo rimwe ryagize novuga ko ryari rimereye umuntu twahuye yaranzi mfise imbanyi ati waribarutse ntiyambaje ko nibarutse yaciye agira yatanguye felicitation ngira ni ishure kuyo ngo mbega nagahungu nagakobwa cyana mugaye naribarutse mugabo umwana ntariho ko kuyo ko ntaco usanga Imana aragukijije ikintu utazi muri uwo mwana ari nkiri muri kwaje ngo usanga umwana yaragwaye ko ari umwana yoza kukugora Imana ishima kumutwara cyana ubwo nyene je umbwiye ikintu kindengera sindakuraba ukungana ikintu camvuga barumva mego fopa ko ndakweka ko nayo kumenya ivyo ko ntavyo nshaka kuguma niyumvira cyana mbwiye ati oya gushika umwana je bambwiye ko yarameze neza kandi nivyo nzi nta bindi nzi hama none Imana yorinda kumuntwarira iki indinzi mumpa agwaye uramushima ko onye acarahora umva wasanga nk'iryo jambo ahandi nta Imana izogushumbusha harageze igihe iryo jambo ndaryanka kuko navuga ati okay none Imana yasavye mbanze abazapfe kugira ubundi acabaho canke ahandi bakambwira ati usanga we n'umugabo wawe mutari compatible
Pamela ivyo barabimbwiye kenshi kugezaho umunsi umwe naciye nandikira umuntu w'umuganga ndamubaza ndagusavye nsigurira ibi bintu ivyo ari vyo ariko ku umwana wa mbere uwo muganga ego uwo muganga wacu ambwira ati umviriza nakubwira ikintu sindinda ndanakubwira ikintu na kimwe ntiharagera ko ivyo umuntu abipfuva ko ari uko ati ni umwana wa mbere ati dindira abandi basi muragenda mu Rwanda mwivuze twakwaye umva none abona bo waruje kuvusaba oya ofete oya urumva oya Pamela ikintu nabonye ça part d'une bonne intention baza kukubwira bafise yibaza ko afise une bonne intention ndayivuge gute mu kirundi ashatse kugufasha aje afise umutima mwiza yego azananye umutima mwiza ariko ugasanga hagiyemwo maladresse mu tujambo turafise kwa kundi umuntu akubwira twarize indero yo kudasubiza umuntu ariko arakubwira urumva ukace uvyigumizamo byarashoboye nk'abo bantu bakubwira ibyo bintu wararonse izo nguvu zo gushobora kubabwira nawe miwe yakubwira ati undengeye ubwenge my dear sindabingene ngora ngana urera tenda kubwira sinshaka kugenda ndavyitegeye waragize warashoboye kuronka ukabwira uwo muntu ati hagarika ntuzosubire je mu bisanzwe ndi umuntu adatinya kuvuga ikiri ku mutima ndi umuntu yanka kurenganya uwambwira bivanye n'ingena ngana narashobora kumwishura canke nkareka nk'abarya ba mama rero bakuze byarangora ingene ndamwishura kuko ndamwishuye vraiment navuga ati esha ndaza kukwikura hamwe utazosubira no kwiyumvira kumbwira ibyo ushaka tutitabi ubuzima bwawe bwose ariko rero ukazibona hageze mami canke barya bangana na ba mama bacu na ba grand-mère araja kubwira uruntu donc ni nka foudre igukubise urabura icyo umwishura parce que uvuga ati quand même reka sauvegarder un peu de politesse de mon image numve ko plus tard jewe narashobora kubwira uwo mpuye je burya wari wambwiye ibi inye nibaza ko tari byiza kuzura bivuga mugabo byavana n'uwo mbwiye hari no naraba nkavuga ati uyu naho no mubwira iki ntaza kugitahura abo tungana naragerageza kubabarira ati burya muze muragerageza murabe ibintu mubwira umuvyeyi yabuze kuko ntimuba muzi ikinoga arimwo rero kumwamfonsa kurusha ni bibi cane tukiri ngaho nyene Naomi washoboye kubivamo gute ngira na Ariana araza gushobora mu kubikiramwo harimo hanini ni vyiza ko ufise abantu iruhande yawe bagushigikira ico nico kintu nabonye ca mbere bankomeza mu gukomeza yari babantu nimba numvise nshaka kuvuga umwana ndaza kukubwira umwana kandi ninumva uwo munsi navyutse numva ndi shishwe ibintu byose bimbihiye ndafata telefone ndawutelefone Pamela canke ndakurungikira message audio Pamela numva meze gutya sindiko ndabona ubuzima ejo nari meze neza naratwenga sindiko ndabona ikintu na kimwe Pamela ibiki n'ibiki byose hama uwe nawe ukabura aho ati nuko wumva umeze kwanza reka uze ndakwereka ahantu tuja kwicara tuyage tuvugane ukamuko gutwi hama muri uko ko mu gutwi hama ikindi camfashije umva naramenye yuko sije jenyene byabayeko ahubwo byari bisanzwe bihaba gusa iyo monde ntayo narinzi ntibivugwa kandi ko binabaho ca ntangura kugira ibibazo none ibi bintu bishikira abantu ntibabivuge biva kuki iyo ushitse mu kintu kikagukora ko wewe uraronka amakuru y'abantu benshi biriko birabako canke vyagize iki ukaca usanga uwo mwanya usigaye uri muri utanguye kwibaza ibibazo habaye iki ni ibintu bisanzwe be umuti w'ibi bintu ni iki hama rero ko mpura n'abantu kugenda ndiyeduka mbe ni kubera iki vyabaye n'amakosa hamwe ukaca usanga ya makosa nahora nishirako erega nige kwibabarira burya ari no mu nda sinamenya ko yafunguye
sinamenya ko yagize iki, sinamenya ati iki ntikimeze neza, nabimenya ariko ngiye muri ecography. Mbese ecography sinayigira iminsi yose, nagenda ku mezi angahe. Burya rero uyu mwana rega hajya nta binini nyana ari kumufasha. Imana ishimwe ahubwo ko jewe ndiho, ko tutagiremo twese. Ntangura rero kubona ibintu ku yindi shusho, apana ko mbona yuko isi yaranguye ko iki niki byose, kuko jewe après n'uyo naragize œuf clair. Umva nawe nyene bawiteze umwana mbwa acakubwira ati iri rigi ntikidevelope, yaba ari indi shock. Mbwa hose ndagenda ndaje rega burya nta control mba ndabifiseko, ndabironse Imana ishimwe, ntabironse Imana ishimwe, ariko ibane nanje hama nkiri muzima ndabikire buke buke. Hama si ikintu uvuga ngo urakize du jour au lendemain. Akenshi bihurirana niyo wamubyaye une periode uwundi mugenzi yabyaye mu mwana, ugacibona uwo mwana ingena ngana ugatangura kuvuga ngo yari kubangana gutya, yaba ugacitangura ibyo. Hari n'igihe usanga benshi usanga uwo mwana wamukunze ugashaka kumwiyapropria, ubonye ugashaka ugasanga megano wiwawe, kumbe chakintu cyaharutse Jay cyamfashije c'est beaucoup plus umuginecologue wanje twagiye turayaga, ahubwo ndamushimira cyane mbe ndamuvuge. Ego bose baramukunda cyane, yitwa Dr Vastine kurikira, donc naragize ego tamuhaye ababizu cyane. Naragiye muri contrôle ndamusigurira ibyambaye ko juste ngira ngo un mois après 2 mois comme ça aranyumviriza, n'umuganga yumviriza cyane, yarampanuye aransubira arambwira ibintu byose bishoboka kugira ngo sorta un peu du cadre médecin patient pour être ma sœur. J'ai adoré. Hanyuma c'est comme ça j'ai pu guérir. Hanyuma j'ai aussi appris à me pardonner. Je vous dis pas à quel point je suis là un poids lourd. Je me suis pardonnée. Quand je me suis pardonnée, j'ai compris que je n'y pouvais rien. En fait, j'ai compris que n'abajya bana mfise bakuze ntaco nakoze kugira bashike bangana kurya. N'ubuntu bw'Imana nimba baryamye si jewe nabasurveiller ngo babe bakiri bazima. Donc ndashima Imana rero ibyo biba byabaye. Twavuze bage baravuga ukungene bashitse muhira bivanye n'ukungene baba biyumva kugera les émotions mu rugo. Urumva umuvyeyi niwe yibungenga niwagira gute tu mugabo bari kumwe n'undi mu partenaire mwese mu mamuri abavyeyi uwo mwana yatashe yitavye Imana. Rero ugasanga kujera rero ico gihe uko kuntu ko kutajera seze mose muri ivyo bihe bigoye n'ahantu bishika ugasanga birabereye intambamye mu rugo. Ego cane ahubwo narumvise ko hariyo n'imiryango usanga yavanye kubera ivyo, kubera batashoboye kumenya ingene babiyagako. Umwe agata amakosa ku wundi, hari igihe utangura kwitaka amakosa, ugata amakosa ko mu bana ni wabitumye canke ntiwambaye hafi, eka nyene muri deuil haba ama emotion menshi cyane. Birashobora gushika rero iyo mutaratahura ingene umwe wese feza face au problème imbere y'ingorane ingene yifata, ugaca usanga umenga umwe yahunze uwundi, bikahera ngaho uwundi yibaza ngo yamutaye yagiye mu bandi, ibintu nk'ibyo. Iyi situation murazi ko byo kubyara ni Imana ibyara n'ukuri, habyara Imana yonyene niyirema, twe turi ibikoresho n'ukuri. Mu gihe habaye ingorane nk'izi n'ukuri haragera ahantu birengera ubwenge bw'umuntu. Uri umumama adasenga birakugora ingene uvyifatamo. Wewe uba warengewe n'amaflow d'émotion yabaye menshi, utaronse appui sur, utaronse nimba udasenga uronke aho uronkera amahoro, ukaba uyarindiriye nko kuwo mubana, ugasanga nawe ntazi ingene abikora kugira ngo agufashe, atani nukana kwanka washaka, ugasanga yabuze ingene yifata, nawe umurindiriye kayo mahoro,
usanga byagucanze ugasanga mutanguye no kwiyerabanya l'un de l'autre kandi mubana ugasanga uramushavuriye ngo atahatevye kandi nawe ufise ibibazo donc udaronse appui spirituel abantu spirituel abaguide spirituel canke nawe uri umuntu asenga biragoye cyane ingene tu t'en sors de cette situation hari gusanga nyene le couple yamaze kuba brisé carrément ego n'umuntu ugagana muri ico gihe wumva wosubira nk'amakuru ariko aca muri ivyo bintu kugira ngo ama emotion ntabajana ahandi hantu usanga yasanzwe yiza ko muri ivyo bihe nyene mwiga kuvugana bidakunze ko muvugana umwe wese arafise umuntu yiyumvamo rwose irukira uwo muntu urire umubwire uwo muntu kenshi ari umuntu mwiza aragufasha kubaka urwo rugo muri ivyo bihe gusumba kwa gukwegezayo akagufasha ati kubona ati ereka nawe ko bimushikira gutya nawe gerageza urabe gutya mukagenda murashimina kandi byose bigakomezwa no gusenga bakunzi bo kukayi rero twarose bimwe bishobora gufasha umuntu ariko arakurikirana kimwe kiganiro kukayi mugabo nta mu kirundi niho bavuze ngo nta kuyavuga si kukuyamara ariko kandi nze guhimiriza kino kiganiro uza kukiraba akipartage n'abandi canke usigemwo ibintu ushaka kubaza wumvise umengo bakase ntibabivuze cane nkuko wari ubishaka nukuri urahawe ikaze ubu rero tugeze mu mwanya wacu turiko turasozera ikiganiro ariko nashaka sabe aba badamu beza abadamu b'intwari nguma ndabivuga kuko baragwanye barasohoka n'abanyarugamba bateye ubwoba ego nagomba kubaza madame Ariane niki cyubwira umukenyezi no musi kugira ngo ashikama amaga mu gihe bamurengeye bagize gute bibe nuko nawe ego murakoze je nibaza yuko ubwa mbere umuntu wese agiye kubwira ikintu umuntu nibyo uba ufise icyumviro icifuzo ciza mu mutima wawe ariko uzurisha mu kibanza ciwe uvyibwira imbere yuko ubisohora wibwira ati Ariane none wibaza ko ari wewe wenyene wabuze umwana hama wumve nimba cyo kubabaza kita kubabaza kibimubwire ariko na cyane cyane tugiye turishira mu bibanza by'abandi biradufasha kumenya ibyo tuvuga n'ibyo tutovuga ariko kandi iyo tugiye gushigikira abantu bagize ibibazo ni byiza ko tubabaza ati no gufasha gute ego mubaze ati no gufasha gute arashobora kukubwira ati sinzi curondera basa akantu ufata umufashe ndibuka umudamu w'umugenzi yigeze kuza ndamuramukije ngira aza kwimenya yigeze kuza kundaba nibarutse umwana wanje wa kabiri je yo nibarutse ndagira depression postpartum nsinzi n'igituma hari ikiganiro cyabaye kiryoshe cyane rero ego uyo mu mama n'umugenzi wanje kandi ndamukunda gose yaraje muhira arandaba acanyogereza ibyombo duhejeje gufungura uriko urabiraba nakantu gasanzwe kari banal ushobora kuvuga ati arafise abakozi kwege ndamwogereza ibyombo nukuri ushikiriye umuntu yagize ibibazo mubaza ati no gufasha gute ari umuntu usanzwe umenyereye ko atavuga facilement ati exprime facilement ubu muzi utuntu akunda ingena ukuntu akunda ibintu byiwe ingene biba bimeze ugerageze umufashe kijya wibaza ko akunda ashaka ko gikorwa yabuze ingene gikorwa ariko utamurengeye akarimbi mu buzima bwiwe wumvirize ibyo akuyagisha aba ari byo umuyagisha ko utarinze kuja mu byo atavuze kuko hari igihe ataba araba prêt ataraba aragera kumva yuko ashaka kubivuga ego hanyuma twirinde cyane kuza turabwira amajambo ngo hinge musigaye usa umuvyeyi aheruka kwiburira umwana kubera kivyibushe aracari muri deuil aracari mu kiriyo ciwe aracabyimbye aracabyibushe ukacumuzanira zange nungana nukuri tuze turabanza kubaza ati namahoro je mbona umenga hari cahindutse kuri wewe hari ibyo wagize bibazo nukuba ko imbere yuko tushoka tuvuga ibyo tutazi tubanze tubaze ico yabaye naka wabaye iki no gufasha gutadashatse kubivuga uhagarike ikindi naco no hanura abantu bashikiwe nibibazo baronse ce genre de commentaire baronse amajambo aremereye abababaza nukuri tuhagarike kuza turanuma tuhagarike twunuma
umubwire mu rupfasoni ati burya je ibyo bintu uriko urambwira biko birambabaza kandi ukaba uzoza uraza ngaha anye imisi yose kumbwira ibintu bimbabaza ntuzogaruke ako kajambo azogataha niwe hirya yejo niyaja kuraba uwundi muntu akahumva ashaka kuvuga ibyo avuga kazomugarukamwo azokwifata azogerageza kwifata none ukuvuga ko imisi yose tubwiye abantu ibyo bakoze sur le champ bitamereze neza biraguma muri bo kandi birabafasha nabo kuko hari igihe kenshi ntibaba babigize n'umutima mubi muga birabafasha kugira recul ati mpava nsubira kugira ryakosa nagira kwa naka kandi ntiyaryohewe usanga rero uhejeje kumwigisha ikintu gikomeye mu buzima bwiwe uhejeje kumweduka uhejeje kumufasha ikintu gihambaye nawe azoza aramenya ingene yifata donc tugiye turaza turavuga buhoro buhoro tudashikuza tudatukana usanga tuzogenda turafashanya ugasanga birashitse ahantu un jour mu myaka iza atawukivuga ayamuhe murakoze rero aha cyari igice ca nyuma tuba abantu bari baryoshe kumviriza ngo ntitwobana mugabo sinogenda batagiye akantu abakunzi bo kukayisha bo kuri Pam Channel TV nabo mugire akantu abakunzi banyu mugire like na subscribe uba rero ntaryorosha yani akantu abakunzi bo kukayisha abakunzi bo kukayi abakunzi ba Pam Channel TV mbe muraza amahosete badushirirako nizere ko mwese mu ngo zanyu mubaze ko najya amahosete nizere ko muraba ama video arubaka cyane misi yose ntimwibagire kuza muraja kuraba murakoze mwabyumvise bakunzi bo kukayi n'umukunzi w'amahosete kuri Pam Channel TV kukayi twasha mu biganiro byo gukinjika ngire ko shina na madame ngire ko ndabikubwira turabikumbuye Madame Christine ahari ahora dufasha gukinjika turagushimiye cyane urumva ko ufite abanywanyi benshi kandi twongere tugusaba izindi konseri turadishaka karibu alors aha niho rero tugarukije ikiganiro cacu ukaba wagikunze ugipartage abandi ugipartage kuri statut Facebook aho ubona Instagram ukaba ufise byinshi ubaza cyangwa ufise nawe intaye inyuma y'ibintu tugusaba wandike muri commentaire ukaba ufise umuntu yaciye muri ibi bintu muhoze umekana kadede nako kogira ico kamufashije mu kumuhoza alors nibaze rero ko mwaryoherwanye nanje naho utaha nkaya mango peace and love la vie est belle la vie est bonne ah oui vivez soyez heureux